BTV ndabaramutse cyane ndabaha n'ikaze mu kiganiro c'amagara meza musanzwe muzi ko mushikirizwa na jewe Kamariza Yvonne igihe cose ku minsi ya mbere, ariko uno munsi twaba twagiye ku munsi wa kabiri aho mwabibonye neza neza twagiye turabibabwira turabimenyesha ku buhinga bwa none tubabwira neza ko tuza kuba dufise ikiganiro kidasanzwe aho mu ntumbero yuko itariki 4 z'ukwezi kwa kabiri dusanzwe ku rwego rw'amakungu hasanzwe hahimbazwa umunsi mpuzamakungu wahariwe kurwanya ingwara ya cancer. Natwebwe BTV ntitwasigaye inyuma kugira tugire ico dushoboye gukora, ndetse tutabifashijwemwo n'abandi, ariko tubifashijwemwo n'ibitaro Kira ndetse n'ibitaro Semseka ndetse n'abandi ngaha muza kumva. Rero uyu munsi ni ikiganiro kidasanzwe aho tuza guca irya nino ibibazo bitandukanye, ibibazo bihanze benshi ndetse basanzwe bafise iyo ngwane y'ingwara ya cancer. Ndetse ngerageza no kubabwira abatumire fise uyu munsi aho turi kumwe n'abatumire badasanzwe ari abahinga ndetse baza kudufasha gutahura vyinshi, ndanabatumira ndetse kubandi yamuza kudukurikirana aho twateguye vyinshi muri kino kiganiro. Ndetse mufise n'ikibazo canke ikindi kintu cyose mushobora guterera, mushobora kwivuga mucishije kuri Facebook nkuko mubibona sanzwe turi live. Ndabaramutse cyane kungira impera ku mupasoni Agrippine Nyandwi asanzwe arongoye ishirahamwe rihurikiyemo abagwayi ba cancer. Ndabaramutse cyane bahanikaze n'amahoro. Murakoze cyane. Ndetse tukaba turi kumwe na Jean Didier Nzeyimana arongoye igisata cyo kuvura mu bitaro Semseka. Ndabaramutse cyane bahanikaze n'amahoro. Yego, tukaba turi kumwe na Sylvain Jean Pierre Nzeyimana asanzwe avuye mu bitaro bya Kira Hospital. Ndabaramutse cyane bahanikaze. Ndabashimiye ko mwatumiye. Murakoze cyane. Ndabibutse ko kino kiganiro kiza kumara isaha yose tuko turaca irya nino ibibazo bihanze benshi na cyane cyane abarundi, kuko ni ingwara iboneka neza ko ari ingwara idasanzwe. Ariko rero imbere yuko twinjira mu idonido aho tuza kubona neza vyinshi, aho tuza gutahura ingwara ya cancer mbega imeze gute, aho tuza kubisigurirwa n'abo bahinga mubona ngaha, ndetse tunarabe abagwayi ba cancer mbega bahura n'ibibazo ivyahe, tuza kubica irya nino. Ariko imbere yo ngaho turaza kumviriza inkuru twashoboye gukorerwa na mugenzi wacu Desire Sindihebura, aho yashoboye gutembera kuzunguruka ku bitaro nka Kira Hospital hamwe na Semseka mu gisagara ca Bujumbura, aho basanzwe bapima bakongera bakavura indwara ya cancer yibonekeza iyo ndwara. Ariko tukaza kumviriza ingorane basanzwe bahura nazo, mbega uburyo benshi basanzwe bivuriza, mbega bose barashoboye kuburonka, mbega biroroshe. Iyo niyo tugomba tumanze dukurikirane imbere yuko tugaruka ngaha muri studio ama twumvirize ibikurikira. Ku bitaro Semseka mu gisagara ca Bujumbura, abagwayi bagwariye kuri ibyo bitaro bagera kuri 39. Hari abaremvye, hari n'abandi bari gutora mitende. Muganga Jean Didier Nziyumvira arongoye igisata ca oncologie cyo kuvura no gupima iyo ndwara za cancer aho kuri Semseka, avuga ko kuva batanguye kuvura iyo ndwara mu mwaka w'2020 bamaze kwakira abagwayi barenga 800. Kuva mu kwezi kwa gatandatu mu 2020 abagwayi bamaze kuza batwitura batubwira ibibazo vya cancer bikeka ko ariyo, bose hamwe kugeza uno munsi na 847. Abo nabo bagwayi baje muri consultation. Abagwayi twakurikiranye ku ngwara ya cancer muri abo n'abagwayi 289. Muri abo bagwayi 289 harimo abafise ingwara tutashobora kuvura ngaha, cyane cyane nk'amakanseri y'amaraso zo twita mu gifaransa, ziri ubwoko bwinshi kanseri z'amaraso, mugaha izo bitakunda ko tuvura kubera ibikoresho bimwe tutari bwaronka. No vuga nk'ibyo twita byitwa mu gifaransa ama leucémie lymphoïde canke leucémie myéloïde. Izo ni ingwara twatuma tubonye bafite ibimenyetso byazo, twashobora kuyipima ko laboratoire bipima arahari, tukarungika aho bipimirwa bakayibona mu nyuma tukabarungika kugira bivuze hanze abo bishoboka. Mugabo urumva bidashobokeye cyaba ikibazo. Abandi nabo muri abo 289 abana ni 47.
abakuze nabo n'amajana 240. Naho bagerageza gupima no kuvura iyo kanseri ngo hari ingorane bafise nk'uko avyemeza. Ntambamye ya mbere nuko ubwa mbere bwo bwagwaye benshi baza ingwara igeze kure. Ni ntambamye ya mbere. Bivuza batevye bigatuma umuntu usanga yarasinzikaye ingwara igeze kure. Iyi ngwara igeze kure rero kuyivura biba bigoye kandi umuntu abafise amagara make. Mwico gihe kumuvura biba bigoye. Rero igitigiri kinini kizi ingwara igeze kure. Cyo ni cyambere. Ica kabiri bana n'abantu bava imihingo yose. N'abantu bava imihingo yose kandi benshi barakenya. Nivyo ubushikiranganje leta yaradufashije irafasha abagwayi ahanini abavuza 100% nka bose biciye muri ministere yo gufashanya yo gufatana mu nda baravuza abagwayi nka bose ariko imibereho ikigorana kubera nk'umuntu ava mu Cankuzo avi Muyinga nabo usanga ari ryambere baje Bujumbura imibereho usanga ari kibazo ukuntu babaho. Cyo ni cya kabiri. Icya gatatu no uvuga mu ntambamye tugira nababwiye ko ari ingwara tutavura kubera hari ibikoresho tutari dufise. Ivyo hari ivyo leta yadufashije kuko igihe twaheruka kugira umunsi mukuru wa journée internationale ya kanseri umwaka uheze twari twavuze yuko dukenye ibintu ivyo bita ama produits sanguins labiles ni bice bigize amaraso biba bikenewe. Rero ingwara za lesemi ahanini za ya kanseri y'amaraso biratuma hari ibintu bigabanuka mu maraso mu maraso cyane cyane ivyo twita ama plaquette. Wadusanga umuntu afite plaquette nke. Iyo umuntu afite plaquette nke ashobora guca abvirirana umwanya wose. Kandi yatanguye kuva ntubihagarika utamuhaye ama plaquette. Ico kibazo twari tugifise ariko ubu unye leta yagitoreye umuti icuma kizikora carabonetse. No ku bitaro vya Kira Hospital ibintu bisa nuko ariko ho bafise ivyuma bibiri vyo gupima bita scanner ariko birazimbye cyane kuko nk'akarorero ufise urupapuro wahawe na muganga agutuma ibipimo ordonnance mu rurimi rw'igifaransa watumye kugirisha scanner cerebrale uriha amafaranga ari hagati y'ibihumbi 320 gushika ku mafaranga ibihumbi 650. Amakuru twahakuye kurikira yemeza ko ingorane z'ivyankenegwa bikwiye bazifise kuko hari aho usanga umuntu akeneye scanner injecte ariko bagaca bakoresha iyitari injecte kuko ngo igoye kuboneka. Uyu musore numwe yahora agwaye indwara ya kanseri yo mu nda yahejeje imiti mu kwezi kw'icenda mu mwaka uheze nawe aremeza ko yagize ingorane zo kuronka imiti kuko vyashitse naho yituma hanze. N'abaganga bamvura ntibari bazi uburyo bizontwara, bari bazi umwanya nzomara n'uburyo bizontwara. Hanyuma ndibuka mu gutangura naracerewe kuja kuri treatment kubera ko hari umuti umwe utari uhari muyo bamvuza camba obligé yo kwitumira muganga. Naho hano rero natebeye kwanza mu kuja hari imiti nga itabaho itari hari nategezwa kwitumira nije nawitumye si kwa muganga nijewe nawiguriye mu buryo bwiwanje. Hari ubukene mba muri umwanya numva ko hari ubukene amastoke ngahanye ntiyari hari imiti yose kuko ni imiti y'ubwoko bwinshi. Uyu musore arafise impanuro atekerera abandi bene gihugu kubijanye niyo ndwara ya kanseri. Mfatiye kuvyo nabayemo hariho ikintu ca mbere kuba uri umuntu ari boss ni courage vraiment isaba kwiyakira kwanza no kwiyakira ukamenya kwanza icyo n'icyo ushaka kuko ahanini ni indwara ikira umeze neza mu mutwe psychologique ariko urumva ibyo byose
bisaba n'ibintu byinshi, ni ukwizera nyine ufite n'umuganga arakubwira ariko akuvura. Ndafise hiwanje muganga hariho naho Imana. Umva rero kuko ino munsi muganga azakubwira ati ibintu bimeze nabi, bukeye mu munsi umwe ukabona ibintu byahindutse mu munsi umwe gusa. Ubu rero ugiye kwidekuraja ya miti wanyoye irakugaruka, ufungura neza, nturyama neza. Ibintu rero bisaba kuruhuka, ukabifata neza umeze neza. Indwara za kanseri zibonekeza cyane hano mu Burundi niyo mu mutwe, mwibere ndetse no mu nda. Umunsi mpuzamakungu wahariwe kurwanya indwara ya kanseri ukaba uhimbazwa kuwa 4 Ruhuhuma uko umwaka utashe. Uno mwaka ukazohimbazwa kuwa 18 kuno kwezi nyene turimwo. Desire sindihebura nkuko mwese mwagiye muravyumva, akaba ari inkuru twagiye turakura ndetse twishikiye ku bitaro vyakira ndetse na Semseka, aho mwagiye muravyumva. Kimwe mu kibazo novuga gihanze kandi gihanze benshi no kumenya indwara ya cancer batevye, ugasanga bagenda kwa muganga batevye kenshi bataza kugarura vyinshi, ariko umuntu agaca yumva ati mbega cancer mu siguro yayo nka kurya dushobora kumva ati umuntu yumvise malaria, yumvise ingwara yindi, mbega umuntu yumvise cancer yotahuriki yotahoti ni ingwara imeze gutega muganga Jean de Dieu. Murakoze. Bwa mbere ingwara ya kanseri ni ingwara twomenya ko ifata abantu abari bo bose, babana canke abakuze. Rero kanseri iva kuki? Iva kuri byinshi, ariko ico twotahura kimwe ni uko musanzwe umubiri wacu ugizwe n'akantu novuga kamwe ariko gatuma gahindagurika mwaka urugero ruzwi ako twita agaserire. Niko gace kagize umubiri. Nukuvuga ibice byose bitugize bigizwe n'agace kitwa gaserire, sinzi ko nokita mu Kirundi. Ako gaserire rero karafise ukuntu kabaho, gakura, kagasaza ku rugero ruzwi kuri gahunda umubiri usanzwe utegekanijwe. Rero indwara ya kanseri iva hehe? Agaserire kamwe rero karahinduka, kagatora iyindi ngeso, kagakura cyane, kakarya cyane, ntigasaza. Aho izindi zatezwa gukura ku rugero ruzwi zigapfa ku rugero ruzwi ko zibise izindi, koko nikaba kagipfuye, kaguma gakura, kaguma kavyara, karya cyane, no cavuka vyari byimba, kigakura cyane, ndetse gakagira n'ubundi bushobozi bw'uko kaja kure, kakava ahandi kahereye, kakagira imivyaro izindi zazo ahandi. Ndabaha akarorero kari mwibere, kagakura mu nyuma kakunguruza, kakaca mu kwaha, kakazoshikira amahaha, igitigu ndetse no mu bwonko. Bivanye naho katangurira ntanza akarorero kwibere. Ikindi gishoboka dufate nk'indwara z'amaraso, nka kanseri z'amaraso. Amaraso misanzwe akorerwa aho twita mu musokoro, nayo nyine afise ukuntu akorwa ku rugero ruzwi. Kandi rero hariho ibice bigize amaraso. Muri ivyo bice bigize amaraso birafise ukuntu navyo nyene umubiri ubikora ku rugero ruzwi. Rero haragera igihe igice kimwe ugasanga gikozwe cyane, kigakorwa cyane kurusha ibindi, ukarusanga ikibanza cyari kujamwo ivyo bindi gitwawe n'ico conyene. Mico gihe havutse indwara ya kanseri y'ubwoko bumwe cyangwa ubundi bivanye n'icakozwe cyane cyangwa ikitakozwe. Yego, no bivuga uko muri make. Murakoze cyane, ndetse mwaciye mugira ko munavuga n'ubwoko bumwe, ariko umuntu akimvira ati mbega ko bitoroshe kubitahura cyane. Mbega muganga Sylvain Pierre, mbega ko kenshi twagiye turabona ko ikibazo ca mbere by'ukuri novuga kandi kiba gihanze benshi no kuza kwa muganga, nuko nemeje kubivuga batevye, ariko umuntu akimvira ati mbega ivyo byose bigira ibimenyetso bimwe, ibimenyetso kenshi bikunze kwibonekeza abari vyayo ya kanseri ibana na kanseri yariyo, ariko aho iyo ndwara yari ibonetse ahandi. Mwavuze ko ari igihe cy'umuntu akaza kwivuza kenshi, ariko muri kanseri rero hari igihe umuntu yifuza wanashaka kare ashikiriza kare. Nyamara iyo ndwara ukamenya yazigenge, ukamenya indwara yinyegeza, barayihiga bakayigura.
barabivugisha bakayibona hanyuma rero ibimenyetso kenshi byose n'itababaza umuntu ntagirwe barengamba mbere bikanatangaza akazoja kubabara indwara yashyize kure rwose rero kuri ico ibimenyetso kenshi ntabyo ikibazo kiracanze si n'abo bafise ubumenyi n'abo bagira ubushakashatsi iyo ndwara kumenya irazi ubwenge irazi kwinyegeza wigeze nayo iwacu ho rero uburyo bwo kuvura bitaratera imbere ibyuma byo gupima bitarakwiragira hose abaganga babimenuse yatahaye benshi bishyize ngaho iwacu ho bigatera isibe murakoze cyane madamu ashoboye gukira mbega ko ibimenyetso byinshi byumvikana yuko benshi badasanzwe babimenya byoroshe nka mwebwe ibimenyetso mwabonye kare byari ibihe indwara ya kanseri iraza ubwenge kandi ibimenyetso biragoye gushoka umuntu abimenya yuko ari ibimenyetso bya kanseri ego nk'uko mubivuze nyene indwara ya kanseri umuntu akigwara abaganga umuntu agiye kubitura ntibashoka bamenya yuko ari indwara ya kanseri nyene kuko turamaze kumenya yuko indwara ya kanseri hariho ibimenyetso ifise bisa n'ibindi bimenyetso by'indwara zisanzwe zimenyerewe ngaha mu Burundi rero ugiye kwivuza igituma bishikaho umuntu bakazotora indwara imaze kugera kure ni uko mu ndwara barondera muza arwaye kanseri ntibirimo kubera mu myaka je nagwara ntiyari imenyerewe kandi n'ubu naho hariho abamaze kuyirwara kenshi ntibihutira kuyirondera muri kanseri ntibihutira kurondera mu bimenyetso umuntu aba yerekanye ntibihutira kuyirondera giye kwivuzwa yego kubera ifite ibimenyetso nk'ibindi by'izindi ndwara bishobora kuba bisa mugabo si kanseri zose hariho zimwe zifite ibimenyetso nk'izindi ndwara bakaja rero bihuta kuraba nk'izo ndwara zisanzwe zimenyerewe ngaha mu Burundi bikaca rero bituma wa murwayi yagiye kwivuza bagapima bakabura canke bagapima indwara imwe kubera batayitoye bakamuha imiti kigenda ugerageza uzogaruka akamara ukwezi amezi abiri umwaka imyaka ibiri akaza rero kuja kwa muganga indwara yaramaze kugera kure akaba ariho rero usanga bashoboye kuyitora muri ico gihe rero atana amahirwe yo gukira rimwe urakoze cyane birumvikana yuko bitoroshe ko umuntu ashoka ayibona nk'uko muganga yavuze ati ari ibimenyetso usanga bitagenda birigaragaza ubwo nyene umuntu ariko hari igihe usanga bivanye n'imibereho y'umuntu akavuga ati by'ukuri ndi expose cyangwa si expose bya bintu ushobora kuvuga ati ari nk'amafacteur de risque no muntu afise amahirwe yo kuzoyigwara kutayigwara ntabwo ushobora kuvuga ati indwara iyi iva kwibi mbega cancer nayo umuntu yufata kwiva kuki nibwo itoroshe twavuga yuko ibiyitera 100% ntabyo twashobora kuvuga cyambere nuko twamenya yuko igice cyose kigize umubiri w'umuntu gishobora kurwara kanseri kandi kikagira ubwoko bwayo cyo ni cyambere giya kabiri byo dushobora kuvuga nivyo twita amafacteur de risque canke ibituma umuntu aba expose kuyigwara muga atari kuvuga ngo aba expose bose barayigwara hari n'ibindi byo twita amafacteur favoriza sivyo bindi umuntu ashobora kuba arimo canke nk'ibi tuvuga turondera tuko turavura tuti mu muryango wanyu nta muntu yarwaye kanseri kuyo tuvuga tuti umuntu ari expose mu maraso yiwe harimo abayigwaye nawe ko ashobora kuyigwara ndabakaronka kanseri y'ibere kanseri y'ibere nta bintu twobwigana kwijana tuti umuntu yahuye n'ikateza kuyigwara mugabo bivanye nuko mu muryango wabo hariho uwayigwaye hariho abashobora kuyigwara ivyo rero nkuko muganga mugenzanje yabivuze n'ubuhinga bugoye mutarashika no kujya bapima ati umuntu arafise agace gatuma nawe azoyigwara ivyo twita amagene yo bitera ino ntiharagera ko twishika ko ngo babipime umva rero ico ni ikintu kikigoranye turashobora kuvuga tuti kanseri yo mu mahaha umuntu yanyoye itabi canke yo mu muhogo
yo inzoga itabi umuntu ashobora kuyigwara ariko si ijana kwijana abanyoye inzoga n'itabi bagwara umva ari ibindi bintu bituma umuntu agwara birengeye ivyo tuba tuzi rero ikiyitera ijana kwijana sinovuga ngo kirahari. Murakoze cyane. Umuntu nk'ubu hariho abaca bagira ubwoba bavuga ati mbega ko ata ibisanzwe biyitera bitaba bizwi cyane ijana kwijana, umuntu agaca yumvira ati urumva nta buryo bwo kwikingira cyangwa kwikinga hakiri kare, umuntu acabura ico afatanije reka umuganga ngaho onye afata iki. Nivyo umuntu agiye kuraba yoheza agira ubwoba ati none iyo ngwara igoye gupima kandi igoye kuvura, udashobora no kumenya icayiteye, mbega iyo ngwara tuyifate gute? Biramaze kugaragara ariko yuko imibereho yacu ishobora kuba ariyo kuri kanseri zimwe zimwe ikabura kanseri zimwe zimwe. Muhora mwumva ibidukikije, hariho imyotsi iva mu mamoteri y'imiduga, imyotsi iva mu mahinguriro, hariho ubumara bumwe bumwe buri mu miti yo gupompa ibiterwa, hariho ibintu byinshi vyo mu bidukikije bimaze kugaragara ko bishobora gutera kanseri. Rero ukungene umuntu yirinda nukuhe umuntu arivuza kandi akivuza kare, kuko hariyo amakanseri amwe amwe ashobora gukingirwa. Ndaguha n'akarorero, kanseri y'igitigu umuntu arashobora gufata urucanco rwa hepatite yo mu bwoko bwa B akaba akize kanseri y'igitigu ivuye kuri uwo mugera w'igitigu wa B, canke agwaye nk'umugera w'igitigu wa C agafata imiti, canke akirinda itabi. Hariho n'incanco z'umugera zo kwikingira umugera utera kanseri y'ubwinjiro bw'igitereko n'ibindi. No gufungura neza birafasha, no kugira imyimenyerezo birafasha, kunywa amazi asukuye neza birafasha. Ego hari ibintu byinshi bishobora gufasha, ariko ahanini ni ubushakashatsi buzodufasha kumenya neza iyo ngwara ibitera. Ariko mumenye yuko maze imisi mwumva abantu bashira imbere cyane ibidukikije, kubera ibidukikije uko tubihonya niko na twebwe tuba turiko turitera ingorane. Uyu muyaga duhumeka, izi fungwa dufungura, ibi byose birashobora kuba iyo tutabyifashemo neza kuba aricyo bidutera ingorane. Murakoze cyane Madame Agrippine, twumvise neza ko ari ingwara itoroshe, kandi nkuko vyumvikana umuntu ayumvise canke bayimutoye ashobora no kugira uruhagara nka mwebwe mwishira hamwe ryanyu, nkuko navuze neza ko musanzwe murongo yishira hamwe rihurikiyemwo abagwayi ba cancer. Mubona kenshi bavyakira gutembega aho gishira hamwe hariho benshi bagitabira? Murakoze. Musanzwe nyene nkuko muvuze ingwara ya kanseri bakibwira umuntu arahungabana, kuko yiyumvira byinshi. Nkuko dusanzwe twari tubimenyereye, twabona yuko kanseri ari bica bingana n'urupfu, umuntu bamuharurira iminsi yo kubaho. Ariko twese turazi yuko twese tuzopfa, gusa turetse kumenya umunsi n'isaha naho bizoca. Ego turetse n'umuntu bwiwe no mu miryango niko byari bimeze. Ariko je notera intege abo bayigwaye canke abo batarayigwara. Ego nkuko twavyumvise muri rwa rugendo mwagira kuri semuseka canke kurikira, ibyo muravye ati ni kwiyakira. Bisanzwe iyo umuntu adafite ikintu acahindura ubwo nyene ni ukuvyakira, hama akamenya ingene avyifatamo, kuko ni wa mugani bavuga ati utewe n'ingwe ntunga urahangana nayo. Urumva rero ucibifata ko ari ingwe yakwinjiranye ukaca uhangana nayo. Muri ico gihe rero urashobora gushika kongerereza iminsi, ko n'ubundi ntituba tuzi iyo tuzobaho,
ukabaho utekanye ufise umutima uri mu nda uvuga uti jewe bukeye ugashimira Imana ejo hazogera kandi bikomeye ufise n'icyo mfashije n'umuryango yego hama kuvuga ati mbega barayitabira ishirahamwe yego baraza iyo bamaze kuvyakira kuko uwo bakibibwira bwa mbere bafise ubwoba kandi ntabarabyumva ngo bitahure we nyir'ubwiwe aba agifise ibibazo byinshi muri we hama kandi kugira ngo ashobore kubahuka kuvuga ko arwaye kanseri ntibiba biramuza aba akifise n'ubwoba rero abaje bakiri bashasha turabatera intege tukababwira yuko bakwiye kwiyakira hama bagahangana n'indwara babaza bababwiye ko bafise ubuzima rero bukabandanya. Murakoze cyane kuri CMCK nuvuga niyo centre aha mu gisagara ca Bujumbura nimba ntihenze dufise isanzwe novuga ivura canke ipima indwara ya cancer. Mubona mugerageje kuraba nk'ibitigiri bisanzwe bihari muravuga ati vy'ukuri abantu baripimisha uko bikwiye ku mwanya wo muhura n'ingorane zihe cyane cyane? Bwa mbere CMCK hari igisata kivura ariko ubuhinga bwo gupima ntabwo turashikako. Hari laboratoire ishobora kubidufashamwo iri ngaha muri ville twabuja pate. Bisaba ubundi buhinga bwo gupima ivyo ntavyo dufise n'ukuvuga twebwe turavura abagwayi baba bafise amarezita baba bafise inyishu yuko babatora indwara ya kanseri canke baje kwivuza muri consultation bafise ibimenyetso vya kanseri kanaka hama twatuma ca gipima tukibatumye rero kigafatwa kigapima bakaduha inyishu. Hari n'ivyo tutararonka ko dushobora gupimira hagufi bituma yuko tubirungika abashobora kubidufasha neza. Rero ingorane nyamukuru n'izihe nuko ubwa mbere mu cambere coco nuko ntituraronka ama laboratoire ashobora kubidufashamwo akwiye. Dufise laboratoire nk'imwe mu Burundi muri kira umengo ntihenze ntavyo barashobora gupima urwakarede biracumbagira ni ukuvuga iyo dufise dushobora kubidufashamwo cane niyo laboratoire ya Japate. Ni ukuvuga ari imwe mu gihugu kiba ari ikibazo. Yashoboye kuronka amahizo bita imiti arayironka? Ni ukuvuga bigitangura hari imiti itaboneka ko bisaba imiti myinshi. Bisaba imiti myinshi kubera iki? Icambere nuko indwara za kanseri ziri ubwoko bwinshi. Kandi uko igira ubwoko butandukanye niko ikenera umuti wayo. Kandi naho ari imwe birashobora gusanga umurwayi akeneye umuti utandukanye n'uwundi bivanye n'ukuntu ameze. Bigaca bituma rero ukenera imiti myinshi cyane. Ikindi naco ari indwara zisanzwe ari nke. Zitoreka ari nke. Rero mw'ico gihe urusanga n'imiti yayo idakunda kuboneka kubera iki? Si imiti ikunda gukoresha. Mw'ico gihe uwo muntu rero dusanga kuronka biteba gato koresaba ko tumuronderera ukundi. Ariko ubu kugeza ubu tumaze kubona ubwoko butari buke bw'izo ndwara za kanseri. Novuga ko tumaze kubona ubwoko bushika 35 bwa kanseri. Izo rero niko zivugwa ubutandukanye. Hari usanga zikenerwa kubagwa, hari usanga zikenerwa kubagwa bigakenera n'ibindi bintu tutararonka no mu Burundi byo guturira bita radiotherapy. Hari zikenera iyo miti dutanga ya chimiotherapy mu nyuma zikabagwa canke zigakenera radiotherapy mu nyuma. Murumva naho nyene hari zo tutararonka. Hari nizo usanga zikenera iyo miti yonyene zikiri hagufi n'ivyo twita amarenfo musanga yoyo yarakeneye chimiotherapy gusa. Rero kugeza ubu novuga nti imiti myinshi irahari mugabo kubera ubwoko bwose butaraboneka ko ni bwinshi cyane nta wovuga ngo abuheze kandi sinovuga ngo imiti yabwo yociboneka ubwo nyene. Kindi naco novuga nuko hari n'imiti yindi ibikenerwa bivanye n'aho indwara igera ariko ku buryo uravye ubushobozi bw'abarundi ari bake boshobora kuyigurira.
Ego murakoze cyane by'ukuri novuga nubwo biraho bigezaho ni intambwe idasanzwe ni intambwe nayo twovuga ati nubwo bigezaho ari aho biriko biraja kandi twizera ko bizoshobora gushika n'ahandi hantu muri kira twabonye ko musanzwe mufise scanner ishobora gupima mbega hoho ako twabonye neza kwisanzwe izimvye mbega hoho mubona abayitabira ni benshi ku buryo mushobora kuvuga ati basi nubwo ibi kiri nto canke ikiri hafi ku buryo mushobora bivanye n'abo mupima mushobora kuvuga ati hari ikintu kirafasha nubwo itoroshe kandi torohereza abarundi bose tugerageje kuvugisha ukuri nk'uko bisanzwe biri. Egome mu bitaro kira nivyo turafise scanner dufise scanner wanashaka zibiri ego scanner zisaba uburyo ego kugira ngo tuzishobore kuzibungabunga nico gituma n'ibipimo usanga bizimvye ariko mu kirundi bavuga ngo urubandwa niyo banda urugi iyo umuntu amwandikiye scanner nubwo ibizimvye arigora akarondera ubwo buryo agaterereza kugira ngo ashobore kwigira scanner rero ni icuma c'iradio gikomeye kuko gishobora kubona neza ibihimba vy'umubiri kigashikana aho amaso y'umuntu adashobora gushika canke aho ecography isanzwe canke radio isanzwe idashobora gushika ariko nayo nirarutwa hariho ibindi bita resonance magnétique imagerie par resonance magnétique iyo bita mu gifaransa IRM canke MRI mu congereza nayo irushiriza ariko no mu Burundi dufise iyo scanner hari igihe nayo nisendwa nishobore kwerekana ingorane hiri umuntu tukunguruza tukamubwira ati genda urondera ahantu bashobora kubwira iyo IRM rero irazimvye nivyo ariko irahari Imana yaduhaye sikurikira gusa ira no mu bindi bitaro no hagati mu gihugu hari ibitaro vy'Ikarusi hariho scanner ndakeka nivyo kompanda ko hariho scanner twosaba ko zogwira ariko kandi n'ibindi vyuma vyo gupima bishobora kurusha scanner bikaboneka cyane twumvise by'ukuri ko imiti ntiyoroshe tugerageje kuraba ubwoko bwa cancer ziba zihari ndetse n'urugezo cancer ibigezeko ariko hariho benshi bazi ko indwara zose bazifise hariho izishobora kubagwa hari izidashobora kubagwa mbega umuntu ngaho n'iryara ofise ashobora kuvuga ati fise ishobora kubagwa n'izahe zibagwa ego nk'uko mubivuze si kanseri zose zibagwa ego hariho ibivyimba babaga n'ibindi batabaga baca batera amashimiyoterapi dufashe nka kanseri y'ibere harimo ikivyimba hari igihe kiba gikenewe kubagwa hari n'igihe biba bikenewe nk'uko muganga yabivuze batangura shimiyo hama bakabaga mu nyuma n'igihe batangura radioterapi bakabaga mu nyuma byose biba bivana n'aho igeze n'ukungene ikivyimba kingana hariho n'ibindi bivyimba by'abana bakunda nk'uko yabivuze ugasanga baravyize mwene ngaha ntibisaba yuko bababaga ahubwo baca babatera amashimiyoterapi kanseri igahera ego n'ibindi bivyimba dusanga nko mu gitereko ego Murakoze cyane twagiye turabona novuga benshi bataratahura kubera rimwe hari igihe tuvuga ati iyi ndwara ni y'abantu bakuze ni y'abantu bafise mu myaka ini ariko twabonye ko indwara ya cancer ntitora imyaka twabonye abana aho ubona ko baba basinzikaye by'ukuri mbega nk'abana nabo kenshi biba byavuye kuki kumego bari nko ku myaka mike nk'umuvyeyi yabibonye kenshi nibaza ko ashobora kubitwa bayumva by'ukuri atangaye nko kubana naho nka traitement yayo imeze gute na kuko twagiye turavuga muri rusange nubwo zoshobora gufata umunsi wiharije uwo mwanya murakoze ubwa mbere bwo mukomenya ko umuntu wari wese ku myaka yiwe arashobora kurwara indwara ya kanseri bijya twavuze bishobora twavuze bishobora gutuma turwara indwara ya kanseri siko byonyene bituma tuzigwara 100%. Bitwavuze ibyo dufungura, ikirere gihinduka, ibi byose nimwe twavuga yuko ari byo twokwita amafacteur favorite. Ariko nahandi kibiteye 100% cyo tugora. Rero ku bana nico gituma ku bana nabo nyene bagwara. Turafise abana bo mwaka umwe, imyaka 2, 3, 8
10 n'ingahe abo bose barahari. Rero abana hanini novuga ko ari imwe twavuga ka gaserire ni bivyimba umwana asa n'uwavukanye, nivyo twita matimera ari embryonnaire, kaba gasanzwe kari muri we hanyuma kakagwira mu nyuma, naco gituma binakura n'ingoga, biranakura n'ingoga cyane, ugasanga mu kwezi kumwe inda isigaye ingana iteye ubwoba, cyangwa se usanga cyatwaye umutwe wose. Nico gituma usanga hanini ingwara z'abana binyaruka gukura kurusha cyane ingwara z'abakuze, kandi nako binabatwara kare iyo batavuwe kare. Yego, murakoze cyane by'ukuri mwavyumvise igana usanzwe turiko turavuga ko uno munsi aho usanzwe ko tuvuga ku ngwara ya cancer mu buryo bwiyaguye, aho twabonye ubwoko bwazo, aho twabonye ibibazo bitandukanye bisanzwe ndetse bihanze novuga isi canke muri kino gihugu cacu, aho twabonye mbega ni hehe muri kino gisagara ca Bujumbura bashobora kuzivurira, ni hehe bashobora kugira ico bashobora gufasha, ndetse twumvise n'umwishira hamwe Madame Agrippine asanzwe arongoye ingene bisanzwe bimeze, ndetse tuko tubandanya turabira hamwe mbega ni iki gikwiye gukogwa kugira iyo ngwara ya cancer bishobotse abantu tubandanye dushobora nk'ibiharuro bisanzwe bihari bishoboye kugabanuka. Imbere ngaho turaza kubandanya mu kanya ko tumanze tumire amate tubandanya, ndetse turaba ni vyigwa canke twagiye turabona n'inkuru twagiye turakura ku bitaro CMCK na Kira Hospital. Imbere yuko tuya twakiya n'undi mutumire turasubira mu kanya. Ni sahindwi z'umutaga mu cumba kirimwo abagwayi b'indwara ya kanseri ku bitaro CMCK mu gisagara ca Bujumbura. Abagwayi bagwariye kuri ibyo bitaro bagera kuri 39. Hari abaremvye, hari n'abandi bari gutora mitende. Muganga Jean Dodier Nziyumvira arongoye igisata ca oncologie cyo kuvura no gupima iyo ndwara za kanseri aho kuri CMCK avuga ko kuva batanguye kuvura iyo ndwara mu mwaka w'2020 bamaze kwakira abagwayi barenga 800. Kuva mu kwezi kwa gatandatu mu 2020 abagwayi bamaze kuza batwitura batubwira ibibazo vya kanseri bikeka ko ariyo, bose hamwe kugeza uno munsi na 847. abo nabo bagwayi baje muri consultation. Abagwayi twakurikiranye ku ngwara ya kanseri muri abo n'abagwayi 289. Muri abo bagwayi 289 harimwo abafise ingwara tutashobora kuvura ngaha, cyane cyane nk'amakanseri y'amaraso zo twita mu gifaransa ziri ubwoko bwinshi, kanseri z'amaraso mugari zo bitakunda ko tuvura kubera ibikoresho bimwe bimwe tutari bwaronka, novuga nk'ibyo twita byitwa mu gifaransa ama leucémie lymphoïde canke leucémie myéloïde. Izo ni ingwara twatuma tubonye bafite ibimenyetso byazo, twashobora kuyipima ko laboratoire bipima arahari, tukarungika aho bipimirwa bakayibona mu nyuma tukabarungika kugira bivuze hanze aho bishoboka, mugabo urumva bidashobokeye cyaba ikibazo. Abandi nabo muri abo 289 abana ni 47, abakuze nabo na 240. Naho bagerageza gupima no kuvura iyo kanseri ngo hari ingorane bafise nk'uko avyemeza. Ntambamye ya mbere nuko ubwa mbere bwo bwagwaye benshi baza ingwara igeze kure, iyo ni ntambamye ya mbere. Bivuza batevye bigatuma umuntu usanga yarasinzikaye ingwara igeze kure. Iyi ngwara igeze kure rero kuyivura biba bigoye, kandi umuntu aba afite amagara make, mw'ico gihe kumuvura biba bigoye. Rero igitigiri kinini kiza ingwara igeze kure, ico ni ca mbere. Ica kabiri, bana n'abantu bava imihingo yose, n'abantu bava imihingo yose kandi benshi barakenya. Nivyo ubushikiranganje leta yaradufashije, irafasha abagwayi ahanini abavuza 100% nka bose, biciye muri ministere yo gufashanya yo gufatana mu nda, baravuza abagwayi nka bose. Ariko imibereho ikigorana kubera nk'umuntu ava mu Cankuzo, ava Muyinga, nabo usanga ari ryambere baje Bujumbura, imibereho usanga ari kibazo ukuntu babaho.
ico ni ca kabiri. Ica gatatu novuga mu ntambamye tugira, nababwiye ko ari ingwara tutavura kubera hari ibikoresho tutari dufise. Ivyo hari ivyo leta yadufashije, kuko igihe twaheruka kugira umunsi mukuru wa journée internationale ya kanseri umwaka uheze, twari twavuze yuko dukenye ibintu ivyo bita ama produits sanguins labiles, ni bice bigize amaraso biba bikenewe. Rero ingwara za lesemi ahanini za ya kanseri y'amaraso biratuma hari ibintu bigabanuka mu maraso mu maraso, cyane cyane ivyo twita ama plaquette. Wadusanga umuntu afite plaquette nke, iyo umuntu afite plaquette nke ashobora guca abvirirana umwanya wose, kandi yatanguye kuva ntubihagarika utamuhaye ama plaquette. Ico kibazo twari tugifise, ariko ubu unye leta yagitoreye umuti, icuma kizikora carabonetse. No ku bitaro vya Kira Hospital ibintu bisa nuko, ariko ho bafise ivyuma bibiri vyo gupima bita scanner, ariko birazimvye cyane, kuko nk'akarorero ufise urupapuro wahawe na muganga agutuma ibipimo ordonnance mu rurimi rw'igifaransa, watumye kugirisha scanner cerebrale uriha amafaranga ari hagati y'ibihumbi 320 gushika ku mafaranga ibihumbi 650. Amakuru twahakuye kurikira yemeza ko ingorane z'ivyankenegwa bikwiye bazifise, kuko hari aho usanga umuntu akeneye scanner injecte ariko bagaca bakoresha iyitari injecte kuko ngo igoye kuboneka. Uyu musore ni umwe yahora agwaye indwara ya kanseri yo mu nda, yahejeje imiti mu kwezi kw'icenda mu mwaka uheze, nawe aremeza ko yagize ingorane zo kuronka imiti kuko vyashitse naho ayituma hanze. N'abaganga bamvura ntibari bazi uburyo bizontwara, bari bazi umwanya nzomara n'uburyo bizontwara. Hanyuma ndibuka mu gutangura naracerewe kuja kuri traitement kubera ko hari umuti umwe utari uhari muyo bamvuze, camba oblige yo kwitumira muganga. Naho hano rero navyebeye kwanza mu kuja hari imiti nga itabaho itari hari, nategezwa kwitumira. Nije nawitumiye si kwa muganga, nijewe nawiguriye mu buryo bw'iwanje. Hari ubukene mba muri umwanya numva ko hari ubukene, amastoke ngahanye ntiyari hari imiti yose, kuko ni imiti y'ubwoko bwinshi. Uyu musore arafise impanuro atekerera abandi bene gihugu kubijanye niyo ndwara ya kanseri. Mfatiye kuvyo nabayemo, hariho ikintu ca mbere, kuba uri umuntu ari boss, ni courage vraiment isaba kwiyakira kwanza, no kwiyakira ukamenya kwanza icyo n'icyo ushaka, kuko ahanini ni indwara ikira umeze neza mu mutwe psychologique, ariko urumva ibyo byose bisaba n'ibintu byinshi, ni ukwizera nyine. Ufite n'umuganga arakubwira ariko akuvura, ndafise hiwanje muganga hariho naho Imana. Umva rero kuko ino munsi muganga azakubwira ati ibintu bimeze nabi, bukeye mu munsi umwe ukabona ibintu byahindutse mu munsi umwe gusa. Ubu rero ugiye kwidekuraja, ya miti wanyoye irakugaruka, ufungura neza, nturyama neza. Ibintu rero bisaba kuruhuka, ukayifata neza umeze neza. Indwara za kanseri zibonekeza cyane hano mu Burundi niyo mu mutwe, mwibere ndetse no mu nda. Umunsi mpuzamakungu wahariwe kurwanya indwara ya kanseri ukaba uhimbazwa kuwa 4 Ruhuhuma uko umwaka utashe. Uno mwaka ukazohimbazwa kuwa 18 kuno kwezi nyene turimwo.
gushimira mwebwe bakunzi bacu muriko mukwirikirana kino kiganiro c'amagara meza aho mwabonye kuno munsi ko tuvuga ku ngwara ya cancer mu buryo budasanzwe mu buryo bwiyaguye aho tuko tuyica ijya nino nkuko mwabonye dusanzwe turi kumwe n'abahinga abaganga ndetse aho tujeje kwakira n'umushitsi ariwe Jean de Dieu Havyarimana asanzwe avuye mu mugambi w'igihugu wishinze kurwanya ingwara zidakira ndetse zitandura ari programme national intégré de lutte contre les maladies chroniques et non transmissibles ndabamutse cyane ndabahari ikaze ndongoye programme national ijejwe kurwanya ingwara ngendanwa kandi zitandukira kuko bivuze programme nationale intégrée de lutte contre les maladies chroniques et non transmissibles. Ego murakoze cyane nyogeye mu musanzwe mu urongoye bisiga ngo tuza kuronka umuco udasanzwe mu bibazo byose za kugira rero byitwa ko turaca ijya nino n'abatumire twasanzwe turi kumwe twashobora gutangurana ikiganiro ndetse n'imbandanya ndabashimira cyane ku mwanya mabandanya bari kumwe natwe ndetse twaciye ijya nino ibibazo bihanze benshi abagwayi mbega kuyimenya umuntu yimenya gute yo yimenya ryari yo kwivuza ryari twabonye byinshi by'ukuri ko ku ngwara ya cancer bitoroshe kuyimenya byoroshe ariko umuntu akibaza ati mbega ko twagumye tuyivuga kandi tuyivuga cyane mbega hari ibiharuro novuga ni benshi mu gihugu cyacu twavuga ko ari ingwara novuga nayo twoshira mu ngwara za mbere ngaho mu gihugu. Murakoze cyane nkuko ubivuze kanseri ni ingwara novuga igisibije haba ku isi haba mbere no ngaha mu Burundi. Ibiharuro ku isi mu nkundire ndabisome ndabibabwire. Baravuga yuko kanseri iza ubugira kabiri mu bitera urupfu ku isi, hanyuma bivanye n'ivyigwa vyakozwe mu mwaka wa 2020 n'ikigo CIRC bita Centre International de Recherche sur le Cancer, bavuga yuko imiliyoni 18 zirenga zamazandura kanseri buri mwaka aho hari mu 2018. Muri abo imiliyoni zirenga 9 barapfuye bishwe n'ico kiza ca kanseri, niyo ngwara ya kanseri. Hanyuma bikaboneka cyane ko hariho amakanseri amwe yibasira igitsina c'abantu dufate nk'abadamu, dufate nk'urwego rw'abakenyezi kanseri y'ibere ugasanga ariyo iza imbere, mu gihe ku bagabo kanseri ya prostate na kanseri y'igitigu nizo ziza ubwa mbere. Hanyuma mu Burundi rero kuri bwo ibiharuro nubwo tudafise ibiharuro bivuga neza kubera ivyigwa muri bivuga mu Burundi n'ibike cyane recherche ntiratera imbere. Kanseri irazwi yuko nayo nyene muri iki gihugu igisibije uravye abana abantu bakuze mbere n'abasaza bagwaye turabona hirya no hino mu bitaro, ukabona n'amahuma b'abantu baja hanze baja kwivuza. Urabona yuko ari ibiharuro bitari bike cyane muri ca cigwa cakorwa na Global mu 2020 baravuga yuko abantu barenga 5,700 muri kino gihugu cacu baba barishwe baba barapfuye bitumye na kanseri yo 5,000. Ni igiharuro kitari gito cyane mu Burundi. Murakoze cyane twabonye neza yuko ingorane ya mbere nuko abantu bivuza batevye bisigura ngo nta benshi bayizi no mu gihe bayimenye ntivyoroshe cyane ko baza kwivuza kubera usanga uburyo ari umurengera nka mwebwe mu mugambi wanyu bigenda gutogira nk'ibibazo nk'ivyo onye bishobora gutorerwa umuti. Bisanzwe kanseri kuko bagenzi baba bari bamaze kubishikiriza ni ingwara kenshi ziturumbuka umuntu kubera ataba asanzwe abimenyereye abibona akabona ibintu bihindutse kuri we, kenshi biramugora guca afata igihumbi cyo kwivuza abantu bakajya kwipimisha harenze igihe cyamaze kurenga. Kandi kanseri bivanye n'imice irimo ko n'amakanseri ubwoko bwinshi, hari amakanseri usanga anyaruka cyane, iyo ufashwe usanga anyaruka
umuntu rero ugasanga aho gufata umwanya kubera ataba abizi ngo afate umwanya w'agatari byo ibintu bya kare ugasanga biramugoye icyo gituma rero ubona kenshi baratora amaze gusinzikara ageze ku rugero rw'aho usanga yamaze gukwira mu mubiri wose. Twebwe rero nko mu rwego rw'igihugu umugambi ujejwe kurwanya indwara zidakira kandi ngendanwa, novuga nti hariho byinshi biriko birakorwa kuko ikintu twe turavuga cya kanseri mu Burundi, novuga no washaka no muri bihugu bya kano karere kacu ibintu bitanguye kuvugwa muri myaka ya vuba, kuko abenshi uraziko benshi babaca babifata ibintu by'ibintazi bakabona ibintu by'ibirozi bakabona ibiki. Ubu rero niho novuga tutanguye kubona abantu batanguye kubona by'ukuri novuga ni kubahuka impact ya kanseri ku magara y'abantu. Rero twebwe turamaze gukora ibitari bike mu mugambi w'igihugu kugira ngo hashobore kuboneka uburyo abantu bashobora kwipimisha hakiri kare kandi bashobore no kuvurwa. Aho tuvuga imbere nkagendaho yihutira cyane abantu baba barafashe nimero ya mbere kugira ngo haboneke abantu bashobora kwivuriza, bashobore kubakubahiriza. Twebwe rero bituraba mu gushyiraho politiki kugira ngo abarwayi n'imiryango yabo bashobore koroherwa. Icyo nacyo ubwa mbere no kuvuga ko biteza kuja mu bitabo cyangwa mu madokima agize umushyirano w'amagara y'abantu kurwanya igabanya kandi sida. Ibyo byarabayeho, harajyaho plan nationale ya lutte contre le cancer. Turiko turayireviza kuko iyo twakorwa dusaheze muri 2020 ubu turi hari umugambi wo gushyiraho iyindi plan de lutte contre le cancer. Hanyuma mu bikorwa biriko birakorwa kandi kuko leta y'u Burundi yumvise akamo k'abarwayi, akamo k'abavuzi, hariko hiyumvirwa gushyirwaho isanzwe no ikigo cy'igihugu kijejwe kurwanya no kuvura, gukinga no kuvura kanseri, icyo bita Centre National de Référence en Cancérologie. Ivyigwa by'abahinga byaraheze, n'igitabo kizobishiraho twaragihejeje ubu muri faze yo kwegeranya uburyo kugira ngo ico kigo gishobore kuba opérationnel. Murakoze cyane, numva umengo ni nk'inkuru ihumuriza. Tugerageje kubyumviza ko twagiye turabona neza yuko ibigo bisanzwe bibiraba si byinshi cyane. Numva ati ni nk'inkuru ishobora guhumuriza. Nkamwe bwa Crepine musanzwe murongo yishirahamwe risanzwe rihurikiyemo abagwayi ba cancer, mugerageje kuraba kukungene benshi bitaba cyangwa bivuza batevye, nka mwebwe novuga musanzwe vy'ukuri mufata iya mbere, mbega murabona vy'ukuri ko ihimiriza rirakwiye? Hariho ihimiriza ku buryo umuntu nubwo azoba ari hehe azoshobora gutahura ati cancer imeze gutya, reka nzogende no mu gihe do boshiraho ivyo bigo byose byo kuvura cyangwa gukinga iyo ngwara ku buryo bashobora bishobora kuzobagira akamaro. Ubu unyihimiriza ntitwavuga ko rikwiye, ahubwo riratanguye, kuko na leta iza yamaze kubifata mu minwe. Ubu rero niho tugiye kugira ihimiriza rikwiye ahubwo, kuko n'abaganga ubwabo bariko barikebuka babaza nabonyene nk'ababimenyereye, mbega kanseri twimenya gute? Ivyo byose bizotuma indwara ya kanseri igabanuka. Natwe rero tuzofasha cyane mu guhimiriza, kuko twebwe twarabibayemo, twarabonye ingene vyadutwaye uburyo, ingene vyadutwaye umwanya, ingene vyadukuyemwo n'ivyizigiro, mugabo tubifise twativye tukabironka. Rero tuzofasha abandi kugira ntibazogere aho twashitse. Ego mure irango ndamwunganiye muri mwe n'ibyo kubabwira ibintu byashyirwa ku mugambi w'igihugu bishimishije n'amagara y'abantu, nababwiye ibintu bijyanye na strategy yo kurwanya kanseri. Muri iyo pra ikintu cya mbere kiba kirimo ni kandi cyofasha ibiganiro no kugwiza amahugurwa y'ivyigwa kuba umuco w'abantu, abarwayi
haba no ku muco w'abavuzi kugira ngo twese dutangure ku rugero rumwe kuko dushobora gutanga ku rugero rumwe kuko hari ababa barize ibintu bijyanye n'ubuganga babyumva gusumba abarwayi mugabo kugira ngo n'umurwayi ashobore kumva ati hariho ibimenyetso mburizi kumbure ndabibonye nubyo umwana ashobora kuja kurondera umuganga ashobora kumufasha ico ni kimwe igira kabiri mu bijyanye no kumenya ibimenyetso mburizi igira kabiri ni kumenya ukuntu muri iyo program muri ico gitabo tuzoshira turanagura no gushiraho ipolitiki ishobora gutuma dushobora kuronka imiti aha mu gihugu kugira ngo abarwayi bagire access kuri iyo miti bitarinze kubakunda hanyuma muri iyo kandi dushireho umugambi wo gufasha kugira ngo abarwayi bashobore kuronka bipimishiriza kuri nazo nta kipimira babwiye cyane abantu barwaye iyo myaka heze benshi baracukuye cyane ku buryo wasanga no kugira bipimishe bari kuja hanze hanyuma ikindi ngira ngo gikomeye cyane kizoshimikirako bimwe byo kuvura ibintu bijyanye no kuvura abarwayi umaze kurwara hariho intambo ntashikako ugashobora gusanga arakeneye kwiyumvira bwa chimiothérapie kugira ngo babariye radiotherapie mugabo cyane cyane tukumva yuko dukwiye kugira ubundi buhinzo nuko iri nyifato nk'abavuzi yo gufasha bajya bariko barabifuza guheza ubuzima bitumwe na kanseri cyangwa izindi ndwara zidakira ibyo bita les soins palliatifs dushizemo n'ibintu byo kuvura bababaye cyane bagakenera rero abaherekeza kuko ukisa gupfa ibintu gupfa nabi murakoze cyane namwe baganga musanzwe muhari ndetse muri n'abahinga mu bijanye n'iyi ndwara mwumvise ko by'ukuri hasanzwe hari imigambi myiza cyane mu mugambi w'igihugu aho basanzwe ko barashaha amaplan adasanzwe kugira azoshobore korohereza abarwayi ndetse n'abataragwara kuko no mu gihe bazo bafise hari ivyo bimenyetso bazoshobora kumenya aho bitura mu buryo bwiyoroheje mbega mugerageje kuraba nka mwebwe mubona uwo mugambi ubayeho cyangwa ico kigo kibayeho abaganga mugerageje kwiraba barakwiye uburyo cyangwa ubumenyi burakwiye cyangwa hariho agahaze hari ivyigwa bitegerezwa mwe mubibona gute bwa mbere ni intambwe nziza yuko tworonka ikigo kigiye ciyubatse kimeze neza cakira abagwayi de centre de référence nationale tukaca turonka na centre twita soins palliatifs byo guherekeza abatari bukire murumva mu isanzwe ibintu bizoba bimeze neza cyane kucerekeye abakozi congora ubunyene kuvuga jewe ariko nibaza igihugu kibisemo umugambi abakozi ntibashobora kubura turonse ibikoresho nibaza ko n'abarundi bari mu mahanga atari bake ushobora kuba barabyize abandi babikoramwo ico nibaza yuko leta ibishize imbere nk'uko iriko irabishira imbere nabo uja kwiga bogaruka bimeze neza nibaza ko abakozi batobura murakoze cyane nawe muganga musanzwe ndetse namwe muriko muragira ico mutereye na cyane cyane yuko mukurindira yuko iki kigo iyi centre de référence ko ibaho namusanzwe mu bitaro vya Kira Hospital musanzwe muriko murafasha cyane namubona vy'ukuri igikenewe kugira niyo iyi centre yabaho izoshobore kuba fonctionnel ata kindi kintu dusubira inyuma twidogera mubona cyo ari ngiki ego ico novuga nuko ntavuka rimwe ngo yuzure ingobyi icifuzo ciyo centre ni ciza uwo mugambi ubushikiranganje bw'amagara y'abantu no kurwanya ikizaro nyanganda sida ufise n'umugambi mwiza cyane ubu rero tuzobifashanyamwo twese abaganga abagwaye abantu bose bafise icyo baterera hanyuma ntiborindira ngo ibintu byose bize bitungane bwira utangura ikintu haraheze imyaka 20 umuntu agwaye ingwara ya sida ubuzima bwabo buhagaze uno musi uko bimeze kubera yuko imiti yabonetse isigaye ivugwa mu gihugu cyose none mwibaza yuko abaganga banonosoye ibyo kuvura ama infection ari benshi gose oya gusa barahaye imimenyerezo barigisha abaforoma
abapsikologe barigisha abantu bose kuvura ico kiza ca sida ku buryo bw'uko ubu unye n'abaremesha kiyago baraterera baremesha kiyago. Ni ukuvuga rero igihambaye nuko abantu bose boja hamwe, ingorane ibaye igwacu twese abantu bose bakaja hamwe bizoba biheze n'imureme. Gisata c'abantu usanga gisata c'amagara y'abantu kirabisa abakozi n'ivyo mugabo nta muntu yovuga ko bakwiye uretse uravye mu yindi mice y'ubuzima bw'igihugu muri yindi mice y'ubuzima bw'amagara y'abantu. Vya kanseri ho urumva yuko ni nabwiye ko ari na bishasha ariko mwizero urahari kanseri hanze kandi nizeye ko biteguye gutangira ngo bashobore guterera hamwe n'ibibakwe tukaronka uburyo bwo gishobore gutanga. Biraza yuko tutogira impungenge nk'uko yabivuze ubusanzwe amagara y'abantu ni karaharamuza ntibacura kandi umuntu wese ugira ko yuko abantu bashoboye kugira afise amagara twizera yuko n'abafata ingingo kuko bamaze kubona uburemere bw'iyo ndwara bateza gushiramwo ibishoboka byose kugira ngo baba abakozi baboneke, byaba imiti iboneke, yaba amahugurwa ashoboke ku basanzwe bariko barakora, hanyuma kugira ngo twese dusenyere ku mugozi umwe hama ico kiza tuhigwanirize hamwe. Ariko kandi sinogera ntabivuze kugira ngo tutsinde cyane ni urugamba rwa bose gushira hamwe inguvu kugira ngo turutsinde. Haba abajeje ivyo gufungura mwavyumvise yuko ahanini hariho nibiva ku byo dufungura. Murakoze cyane, ndabibutsa ko turiko turegereza gusozera ikiganiro cacu aho tusanga tuko turavuga duca ndetse ijya nino ingwara ya cancer, aho ku itariki 4 z'ukwezi kwa kabiri aba ari umunsi mpuzamakungu wahariwe kurwanya ingwara ya cancer, ariko muri kino gihugu cacu kazoba zohimbazwa ku itariki 18. Rero mwagiye murumva byinshi cyane, tugenda kurangiza by'ukuri abatumire bacu ndabashimira cyane. Madame Agrippine ndabashimira cyane ko mwashoboye kubana natwe, ariko ndetse tuja kurangiza ni nk'akama akahe mushobora gutera haba abagwayi haba n'abatagwayi. Urumva ko leta yamaze gufata iragerageza hajeho ikiga abakohereye mu bivura agwara navyo yuko hariho ivyo bitera ivyorosha yuko kanseri yoshobora kwaduka mu mubiri, bagerageze bavyirinde hama babungabunga amagara yabo kuko baravuze yuko amagara aramirwa. Muri ico gihe rero baca baraba ivyo bafungura ivyo ari vyo. Murakoze cyane. N'uyu musanzwe murongoye ikigo c'igihugu gisanzwe novuga mu bambere bo gufata ingingo mu kurwanya ino ngwara, aho mwasanzwe mwatuzaniye novuga amakuru meza y'ihumure, kuko ibibazo byinshi twagiye turavuga kwari ukungene bitoroshe kwivuza, ukungene bizimvye, ukungene bitorohereza bose, ariko twumvise mu migambi yanyu yuko ivyo bintu Imana idukundiye vuba bihera. Murakoze kugira ngo cyangwa umugwayi bwa mbere indwara yose umuntu afashwe cyangwa kibona ikintu cyose ataratahura kwirukira abaganga ababera akivuza abantu nyene bashoboye kugira inama kugira ngo ashobore gufata inzira nziza. Abantu ntabwo abenegihugu boreka kwirukiriza ibintu ntacyo kwirukira bamenye ko urambara umuntu ashobora kubona nk'igiti bashobora ngo umuntu akabandoze ibiti umva izo reka kubyirukira umuntu abonye ibimenyetso ikintu atabona ku mubiri akabasanzwe byose muri wiwe akagenda akibwira abaganga bakamufasha. Hari ibyo byinshi bashoboye bashaka ngari byinshi bashoboye kuko gusangira ngo umwanya utari wabo. Amikira kabiri no hanura ni kuba kubavuzi umwe wese akumva yuko uruhara rwacu urugamba rwacu kandi tuza gushyira hamwe ingufu kugira ngo turutsinde, na cyane cyane muri ibi bijyanye no kwiga, kuko umuntu arashobora kwiga mu ishuri agaheza mugabo
birakenera ko aguma asoma buri mwanya asoma buri mwanya kugira ngo atangure benshi bariko baradukurikirana ikiganiro aho bagiye barumva ibibazo twagiye turavuga ariko bamaze kumva yuko iyo migambi musanzwe mufise mwe mugambi bavuga ati mbega two kwitega ko bizobaho ryari ico kigo kizobaho ryari ngaho nta hari nk'ijambo ry'ihumure kugira abantu bashobora gumiza mu mutwe ati haba nimba ari uyu mwaka nimba ari mu myaka ibiri boshobora kugumana igihe cyayo ikibazo mu bisanzwe nk'uko mugenzi wanjye yabibabwiye ntavuka rero inzu ihambaye nuko intambwe ya mbere yakozwe nababwiye ko igitabo cyamaze kujaho cyarabaye valide turanakibwirigariza ubu nabwiye ko turi mu muci wo kwegeranya uburyo kuvuga rero ngo ikiriga cy'intanga sanse ndoba yamaze kujaho nibaza ko mpamva menshi ariko ndizera ntakegeranya yuko atamwanya muremure usigaye kuko ivyigwa byaramaze gutegurwa ubu turimo turegeranya amafaranga turondera n'ahantu tuzoshika ico kigo habereye uburyo bidashobora kugira ingaruka mbi ku magara y'abantu turimo turakingira ivyo bimaze gukorakorana nibaza yuko mu mpera z'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri murakoze cyane Jean de Dieu Nzimvira arongoye igisata co kuvura mu bitaro CMC kandi abashimire cyane ko mwashoboye kubana natwe ndetse vy'ukuri biboneka ko musamwe ko muraterera mu buryo budasanzwe mu kwitaho abagwayi ndetse no kubafasha ndabashimire cyane ko mwashoboye kubana natwe muri kino kiganiro abagwayi abataragwara kuko twabonye yuko twese dufise mu ruhare akamo ka mbere no gaha abagwayi n'abandi batarashobora gushika aho turi kwizera mpamvu kwizera nuko bumvise ko leta ibifise mu minwe igiye kuvyitaho ku buryo gisata kivura izo ngwara nk'uko ahandi bivugwa kizoba kihari mu minsi ya vuba rero ntibabone ngo ntibibaze ko batamba birorera bari kumwe na leta bari kumwe n'abandi barundi cya kabiri akamo notera no gatera abarundi bose ubwa mbere wiketse ko yigwaye duhindura ingendo aho usanga umwana babanje kumujana kuri kwa barumenyi canke mu masengero nubwo navyo bikenewe bitura abaganga babone ko atari ingwara ya kansere bayiketse umutumbereze abandi bagwayi rero twovyitaho twese tukabona ko iyo ngwara kandi ishobora kuvurwa hakiri kare rero twiteho kwisuzuma hakiri kare murakoze cyane muganga Sylvain Pierre Nzeyimana naho murikira mu bitaro Kira Hospital ndabashimire cyane ko mwashoboye kubana natwe ndetse no ku ntererano zose mwagiye muraterera aho zashoboye gufasha benshi ndabashimire cyane ndabashimiye nanje namwe nk'akamu ushobora gutera egome akamu notera hasa kandi nashaka gusaba ntihagire n'umwegera sindabibazwa ngo ibintu byose ngo biterane leta ngo leta ngo izobikora ngo leta ngo nacirakora leta ni twebwe leta ni mwebwe anye ikimugize n'ikintu gihambaye gose kuko aya masanamu bariko bayaraba ku isi yose hanyuma abarundi iyo bari barashobora kugira ico baterereye abo muri diaspora abarundi bari ngaha ntihagire ubigira sindabibazwa ego yaba ufise ico ajejwe mu magara y'abantu canke umuntu ari wese kuko ibi vya kanseri namwe bidashobora gushikira kandi mu kuza ntibiteguza rero ntihagire ubigira sindabibazwa hari ama association y'abagwaye ba kanseri turashobora kubaterera ivyumviro tukabaterera uburyo tukabaterera umwanya n'ibindi rero ico novuga nuko atawe kwigira sindabibazwa murakoze cyane nanjye umunezero kubana namwe bakunzi wa BTV aho nako ndarimesha ikiganiro cyari kidasanzwe aho twagiye turaca irya nino ibibazo bihanze benshi kubijanye n'indwara ya cancer aho twabonye vyinshi ndetse aho twashoboye kumva n'amakuru y'ihumure ariko mukaba mwumvise ijambo ryiza duhereje ko yuko bituraba twese haba mwihimiriza haba muri umwe wese ashoboye gukora akagira icyo ashoboye gukora haba mu kibano
nawe ntuyigire sindayibazwa ushobora kuvuga ati jewe ndi muhirasi ndi muganga ntashira hamwe irindi nkoramo ariko ushobora kubona ibimenyetso bimwe bimwe aho guhanura umuntu canke umubanyi ati uje kuri babandi atacu baza kugufasha ukamenya ati ahubwo ciza nukunyarukira kwa muganga kugira nimba ari ico bakora nimba ari ico bashoboye gukora bagikore hakiri kare umuntu atarashobora gusinzikara rero nico gituma bavuze neza yuko twese bituraba ikindi no kuja kwa muganga umuntu atarasinzikara ikindi ciza nuko umuntu bayimutoye nta kumenya yuko ivyo birangiye nta kumenya yuko ubuzima buhagarariye aho nyene ariko mwavyumvise nizera ko mubandanye mubana natwe mu biganiro bidasanzwe kandi musanzwe mubizi neza yuko kugira amagara meza ari wo mushinge w'iterambere yabivuze neza ndushobora kugira ico dukoze tudafise amagara meza rero kugira amagara meza tubuze cancer muri twebwe ariko tukamera tukagira amagara meza niwo mitwarariko wacu ndabashimiye cyane ndayifuriza no kugira amagara meza ahiwanyu tuzosubira